Ndasubiriye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu nayo yanyu Muhuza TV aho muherereye hose iyo bamwe muri ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu bumanuko mu buseruko mu buraruko mu burengero hanze mbeze igihugu cy'u Burundi nko mu karere ka Afrika y'ubuseruko ku mugabane wa Afrika ndetse no ku makungu ya kure mwese ndabaye kaze muri ano makuru na makuru yo tuza kugaruka kuri vyinshi biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya aho tuza kugaruka nini ko yariko aravugwa mu gisata ca politike turaza kugaruka ku biriko biravugwa n'ubundi kurongoye inama nshinga amateka nyeniteka Daniel Gerase Ndabirabe ni nyuma yaho ku munsi w'ejo tubagajeje ko inkuru ivuga ko bamwe bamusabira gutanga imihoho mu mabanga y'ubukuru bw'inama nshinga amateka kubera amakosa yakoresheje umukuru w'igihugu dujeje kuronka ko kandi umukuru w'inama nshinga amateka yoba atazwi iyo ari bamwe bati ese umukuru w'inama nshinga amateka yoba ari hehe indwi zibiri ziraheze Daniel Gerase Ndabirabe arongoye inama nshinga amateka ataboneka mu bikorwa vy'uyu murwi ku mbuga zose z'inama nshinga amateka Gerase Ndabirabe yabonetse irya nyuma kwigenekerezo y'indwi Rusama mu mwaka wa 2024 arongoye inama ya bose Premieri kuva kwigenekerezo ya 10 Rusama uyu mwaka wa 2024 ibikorwa vy'inama ya bose birongorwa n'icegera cy'umukuru w'inama nshinga amateka umushinga amateka Sabine Ntakarutimana ni mu gihe bamwe mu bashinga amateka twashoboye kuronka inyishu ndetse n'iryo bagona kuri iki kibazo bavuga ko nabo nyene batangaye babonye ibikorwa birongowe na Honorable Sabine Ntakarutimana bamwe bakavuga ko Daniel Gerase Ndabirabe yoba amaze indwi zibiri mu Burusiya ngo mu rugendo rw'ibanga abandi bakavuga ko nubundi iyo ari yoba ari mu bindi ese Daniel Gerase Ndabirabe yoba ari mu gihugu cy'u Burusiya kubera ubugwayi canke se hari izindi mvo zoba zaratumye asoka igihugu harandi makuru dujeje kuronka rero kuri ibi ko biravugwa aho amazindwi zibiratagaragara mu nama nshinga amateka tugira tuze ko basangiza mwidonido yano makuru ntimuze gucikanwa Nemuge kandi kugenekerezo ya 19 Rusama mu mwaka wa 2024 President Samia Suluhu Hassan w'igihugu ca Tanzania yarungikiye ingabire dasanzwe President wa Burundi Evariste Ndayishimiye inyoni zibiri bita mu gifaransa pawo izo nyoni zazanywe n'intumwa zidasanzwe za President Suluhu kuva ubwo abarundi batari bake barabazanya insiguro y'iyo ngabire ku rubuga rw'ibiro vy'umukuru w'igihugu bati ni ikimenyetso c'ubucuti bukomeye benshi bagize bati ingabire dukeneye ni igitoro agasukari amafaranga mva makungu inyoni tutazi sizo ziduhanze Nemugihe abandi bo batwenza bati hapfunzwe bunyoni umugenzi wa Tanzania Ndayishimiye arungikiwe ikinyoni babana ngo birazwi ko bamwe mu bategetsi ba Tanzania bari mu basaba irekurwa rya General Guillaume Bunyoni nemugihe hari no bajije ati ko mbayahaga yaratwigishije ikinyoni ci Tanzania biti gifyoti ubwo sico baturungikiye ayandi nandi makuru yose twabatunganije ntimuze kucikanwa ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tocikanwa nadushikiriza sangiza no makuru bagenzawe kandi aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'ibiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi hanze mbeze igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure no Muhuza TV mbaye kaze mwidonido yano makuru nkuko natanguye mbigaruka ko murano makuru mu ngingo nkuru tuza kugaruka ko byose twabitanguriye ku makuru ariko aravugwa ku mukuru w'inama nshinga amateka nyeniteka Daniel Gerase Ndabirabe ni mu gihe ku munsi w'ejo twabashikirije inkuru ivuga ko nk'umwe mu bahoze barongoye inama nshinga amateka y'u Burundi muganga Yohani Minani yumvise ingene Inama nshinga amateka yakoresheje umukuru w'igihugu amakosa akomeye mu igenwa ry'ibiro bya CNIDH nubundi amakuru agaruka kuri yatwara inama nshinga amateka araguma iyongera umwanya ku mwanya umukuru w'inama nshinga amateka ngo yoba ari hehe indwi zibiri ziraheze nkuko natanguye mbibabwira nyeniteka Daniel Gerase Ndabirabe bataboneka mu bikorwa vy'inama nshinga amateka ku mbuga zose z'inama nshinga amateka Gerase Ndabirabe yabonetse irya nyuma kugenekerezo y'indwi Rusama uyu mwaka wa 2024 arongoye inama ya bose Premieri kuva rero kugenekerezo ya 10 Rusama mu mwaka wa 2024 ibikorwa vy'inama ya bose birongowe n'icegera c'umukuru w'inama nshinga amateka Sabine Ntakarutimana
abashinga amateka twabajije bavuga ko nabo nyene batangiye babonye ibikorwa birongowe na Honorable Sabine Ntakarutimana. Ni mu gihe bamwe bavuga ko Daniel Gerard Ndabirabe yoba amaze indwi zibiri mu Burusiya mu rugendo rw'ibanga. Abashinga amateka ngo ntibigeze bamenyeshwa ivy'urwo rugendo. Ubundi mu bisanzwe iyo umukuru w'inama nshinga amateka asohotse Burundi biramenyeshwa abarundi bose, yoba abarundi bari mu gihugu indani ndetse n'abarundi baba hanze y'igihugu bose bakamenya ko umwubahwa nk'uyo asohotse imbibe z'igihugu. Rero haba ku mbuga ngurukana bumenyi z'inama nshinga amateka, haba mu bimenyeshamakuru vy'igihugu, iyo nkuru ntaho yigeze yandikwa canke se ngo ivurwe. Igitangaje n'ingene ubu Gerard Ndabirabe ngo yahisemo kugenda mwibanga. Imbuga zose zahora zitanga amakuru yiwe ntaco zigeze zitangaza. N'imbuga z'ubuserukizi bw'u Burundi mu gihugu c'Uburusiya nazo ntaco zigeze zivuga. Aha rero niho ibibazo bica biba vyinshi. Gerard Ndabirabe yoba ari mu rugendo rwiwe rwe rusanzwe canke ari mu rugendo rw'akazi. Ese yoba agwaye akaba yagiye kwivuza, kuko ubundi akenshi ubugwayi bw'abategetsi bakomeye cyane canke se abubahwa bafise ibibanza bidasanzwe mu gihugu, iyo bagwaye indwara zabo zigira zitavugwa cyane, ahubwo bagahabwa impushya zo kuja kwivuriza hanze y'igihugu abanyagihugu batabimenye. Ese yoba ari amasezerano yagiye gukora, amasezerano anyegeje ku buryo abatwara Burundi badashaka ko bivugwa? Umukuru w'inama nshinga amateka Sumwara asanzwe niwe mutegetsi agira kabiri mu Burundi. Hagize igishikira Perezida Ndayishimiye gituma atabandanya amabanga yiwe, aha twovugamwo nko apfuye, atanze imihoho, abogojwe canke se n'ibindi, Daniel Gerard Ndabirabe niwe yoca musubirira ako kanya nyene. Nayo mpamvu adashobora kunyika indwi zibiri atana kimwe kibwiwe abarundi. Muri ntwarante uyu mwaka wa 2024 Daniel Gerard Ndabirabe asanzwe naho yaramaze indwi zibiri mu Burusiya, aho yari yagiye gukurikirana amatora y'umukuru w'ico gihugu, igihe Vladimir Putin yegukana insinzi mu matora yo gutwara ico gihugu mu kindi kiringo. Bamwe bakavuga ko n'ubundi niba koko umukuru w'inama nshinga amateka afise ikibazo gikomeye, yuhoba harimwo icubugwayi canke se ibindi bibazo vyomenyeshwa abarundi, canke se n'ivy'urugendo yagiyemwo bikamenyeshwa abarundi, kuko umuntu nk'uyu agira kabiri akurikira umukuru w'igihugu si umuntu aba yoroshe. Mu gateka kazina muntu reka bariho tubandaniriza ivy'aya makuru yacu. Bamwe baratabariza uwabo yitwa Eric Dusengimana yari abafatiye kuri sitasiyo Carama. Eric Dusengimana ni umugabo w'imyaka 27, amaze igihe gito ashinze urugo rwiwe. Eric avuga ku Musaga mu gisagara ca Bujumbura, yakuriye mu Gihosha imbere y'uko umuryango wiwe wimukira mu Carama. Aho rero mu Carama ni naho yashinze urugo rwiwe. Eric yarangije amashuri yisumbuye yikorera uturaka twiwe. Mu bijanye na politike, Eric Dusengimana yari mu rwaruka rwahisemwo kwinjira mu mbonerakure za CNDD FDD mu ntumbero yo gukingira ubuzima bwarwo. Ejo haheze rero igenekerezo ya 21 Rusama uyu mwaka wa 2024 mu gatondo, Eric Dusengimana yajanye imodoka y'umugenzi gutondera igitoro kuri sitasiyo Carama. Aho niho isaha 2 z'igitondo abakozi b'iperereza bamusanze baramufata. Abamufashe bari muri kamyonete Toyota Hilux Toyota Hilux double cabine yera ifise ibiyo bitabona, imparati D 396A. Abamufashe bari bambaye imyambaro y'igipolisi abandi isanzwe. Abamufashe kandi babanje kumwaka ibiranga imodoka yari yaje kunywesha bene urufunguruzo rwayo, barabifata. Niho rero baciye bamukura muri iyo modoka bamwinjiza mu yabo, baramujana ya modoka Eric yari yazanye bayisigaho kuri sitasiyo Carama. Icyatangaje abantu n'ingene babiri mu baje gufata Eric Dusengimana baciye burira ipikipiki yari ngaho ifise plaque EA 5434, nabo bakurikira ya modoka yajanye Eric. Zigeze menyekana nyene iyo pikipiki bagendeye ko. Haciye akanya rero abakozi ba sitasiyo Carama barahamagaye nyene ya modoka Eric yari yazanye, araza aratora imodoka yiwe. Naho ziko nawe yoba yari afise imfunguruzo zibiri z'imodoka yiwe. Kuva ubwo abaryango ba Eric Dusengimana bari mu vyambu, ntibazi ico uwabazira nirajanywe. Mwijoro ryaheze bararonsa agakuru ko Eric Dusengimana yo bapfungiye mu iperereza hafi ya Katedrali Regina Mundi, ariko nta cemezo vyabo
cavyo bo bafise. Ni mugihe muri iyi minsi kandi abantu benshi cyane bariko barafatwa bimeze nk'uko vyari vyifashe mu myaka ya nyuma y'ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza. Ivyo nivyo rero Ndayishimiye yavuga ko aje gukosora, aho yavuga ko azanye leta mvyeyi. Iki civugo gisa n'icamaze kwibagirwa. Abantu mikezwe ko ivyaha birasanzwe ko bakurikiranwa. Ikitari ciza ni uburyo bafatwamwo nk'abanyurujwe. Amategeko avuga ko abantu bafatwa ntakurikizwa, ariko navyo bivamwo ko bamwe baca baburwa irengero, bamwe bakagandagurwa ndetse abandi bagakorerwa ibindi ibikorwa bibi n'ubundi, vyose bidahesha agateka izina muntu. Ni mugihe kandi mu yandi makuru hari undi mugabo nanone yitwa Diomede Bankubunguka yanyurujwe nawe mu Carama nk'igihe cy'isaha 5:45. Umuryango wa Diomede Bankubunguka uba mu Carama mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura nawo wumvise abantu badodora n'inguvu nyinshi aho hari mwijoro. Bagiye kuraba basanze abapolisi bamaze gusimbura uruzitiro bageze mu rugo. Abapolisi bari bambaye impuzu z'igipolisi kigendana n'inzego AP, barongowe n'umugabo mugufi avyibushe yambaye impuzu za siporo benshi bita training. Bano bapolisi bategetse na rugo kuryama hasi y'ibitsinda, arabankira nabo baca bihutira kwinjira mu nzu bafoye inkoho. Mu kanya gato basasa inzu basanga Serugo mu cumba iyo aryamye, bamukurayo bagenda bamujanye. Abapolisi bongeye bagenda batwaye kandi amatelefone yose batuye muri iyo nzu kugira abaryango ba Diomede Bankubunguka ntibatabaze. Abaryango babajije iyo abapolisi bajanye Serugo bishe ngo muraje kubariza mu iperereza. Abaryango babajije impamvu babafatwa ayo masa nta nyisho bahawe. Nimuga begereye umuryango bavuga ko kuva ku murango abapolisi bari bagumye banyuragiranwa muri iyo quartier, bakaboneka baguma bahamagara ku matelefone. Uyu Diomede Bankubunguka bamutwaye mu modoka camionette double cabine yera nayo ifise ibiyo bitabona. Diomede Bankubunguka n'umuntu yikorera ivyiwe, akora cyane mu vyo gutanga amatafari yo kubaka amazu. Ntaboneka cyane mu vya politiki ariko azwi nk'umunywanyi wa CNDD-FDD. Guhagarika umuntu isaha 6 z'ijoro biratera amakenga muri kino gihe. Ivyo kunyuruza abantu vyasubire kwimonogoza. Turasavye ko ubuzima bwa Diomede Bankubunguka bwokingirwa, nimba hari ico yagirizwa ajanwe imbere y'ubutungane yisigure. Wikezwe ko ashobora kuba yari arongoye ico gitero ku rugo rwa Diomede Bankubunguka ni Elifazi Niyongabo n'ubundi arongoye iperereza mu gisagara ca Bujumbura. Aya niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Rero ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tucikanwa nadushikiriza, usangize ano makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhoza TV rero Imana ibahezagire.